bavukanye dusangiye gusomera hamwe ijambo ry'Imana, turongeye kubaramutsa muri runo rugendo rwo kurabira hamwe ibyo abahanuzi batwigisha, ibitabo batwandikiye, ibyo batwandikiye birimwo igihe bavyanditse, ingorane z'ukwemera zariho ku gihe cabo, kugira ngo natwe dushobore kumenya ingene twifata canke dutahura ibisomwa iyo turiko turasoma abahanuzi. Kuri ino ndwi tugomba tubandanye urugendo turabire hamwe umuhanuzi Izaya. Izaya ni umwe mu bahanuzi bakuru bo muri Bibiliya, hampande y'umuhanuzi Ezekiyeli n'umuhanuzi Yeremiya. Izaya nawe ni umuhanuzi mukuru kubera ko igitabo ciwe kirimwo inyandiko nyinshi, ibigabane bishika ku 66. Umuhanuzi Izaya atakoze ubutumwa bwiwe mu kinjana c'icenda imbere yuko Yezu avuka, igihe ubwami bwa Yuda bwari bugeramiwe kubera ubwami bwa Siriya n'ubwami bwa Isirayeli bwari bwagiye hamwe kugira ngo bushobore gukandamiza ino Yuda. Aho hari mu mwaka w'735 imbere yuko Yezu avuka. Ariko ntivyari ivyo gusa, mu gihe mu mwaka w'701 ubwami bwa Yuda kandi bwari bugeramiwe nuko ubwami bwa Asiriya, ubu ni Asiriya, bwariko baratera bugomba kwigarurira kariya gace kose, hanyuma Yuda nayo ikaba yarigeramiwe rero kubera ko ubwami bwa Asiriya bwari ubwami bukomeye. Yuda ntaco yari gushobora gukora imbere y'ubwo bwami. Umuhanuzi Izaya rero yakoze ubutumwa bwiwe muri iyo misi aho Yuda yari igeramiwe, ubwami bugeramiwe. Umuhanuzi Izaya yahanura abami kugira ngo bashobore kwizera Imana ko ari ishobora kubakiza. Abana ba Izaya bafise amazina atangaje, amazina yabo atangaje ariko afise n'isiguro, kubera ko ku bana b'Isirayeli ubutumwa bw'umuntu, igikorwa c'umuntu bibonekera mw'izina. Kubera ko rero kandi na Izaya ivyo yavuze bitari mu vyo yanditse gusa canke yigishije, n'amazina yita abana biwe bari bavutse yari afise ubutumwa yigisha bashobora kuyumva. Umwana we wa mbere izina ryiwe yitwa Sheyar-Yashuv, tubisanga mu kigabane c'indwi akarongo ka 3 muri ico gitabo nyene c'umuhanuzi Izaya. Sheyar-Yashuv ni ukuvuga ngo agasigarira kazogaruka. Hano vyerekana ukuntu Izaya ariko araburira baba nyayuda yuko bazoja mu buja, hanyuma agasigarira nako bakaba bazoba basigaye badatikiye, bagashobora kuba ari bazogaruka. Vyarumvikana rero ko iryo zina naho yaba rivuze ngo hariho abazogaruka, vyumvikana ko hariho abazoba bapfuye batari bake, rero ntibashobora kuvyishimira kunezerwa nuko ryitwa gutyo, ariko we yabatanze ubutumwa kugira ngo abantu bashobora kuba bamwumviriza bashobore kwigarura, bakurikire impanuro abaha, bagarukire Imana. Iryo zina rero Sheyar-Yashuv y'uwo mwana we wa mbere ryagomba guhamagarira uno mwami Akazi yatwara ico gihe kugira ngo Yuda ishobore kwizera. Igihe Siriya na Isirayeli bari bagombye kuja hamwe kugira ngo batere Yuda, kugira ngo n'umwami Akazi ntagire ubwoba, yizera Imana. Kandi noneho uwo n'umwami Izaya azokongera hanure kandi uno Akazi igihe abandi bazoba bariko baragomba kumugwanya, agafatira no kuri iryo zina ry'umwana wiwe. Umwana we wa kabiri nawe tumusanga mu kigabane c'8 akarongo ka 1 gushika ku 4, yitwa Maher-Shalal-Hash-Baz. ni ukuvuga ngo itikira riregereje, ngubwo amangume arashitse, hanyuma rikaba naryo ryagomba gutumirira abamwumva bamuhamagaye gutyo ko abantu bose bagomba kwitegura yuko Siriya n'ubwami bwa Isirayeli bumwe nyene bwari bwagiye hamwe kugira ngo bugwanye Yuda buzoba busambuka. Nkako nyene imwe ya Siriya imaze kuza igatera ubwami
ubwami bwa Samariya igatera n'ubwami bwa Isirayeli barasambutse, hasigara Yuda yonyene ariyo bwami busigaye bwonyene. Ni ukuvuga rero ano mazina Izaya yita abana biwe yari afise nk'ubutumwa, bwari nk'ubundi buhanuzi, kubera ko ku bahanuzi ivyo bigisha ni kimwe, ivyo bakora ni kindi, ariko n'amazina bita abana babo nayo aba afise ico asigura. Izaya rero yari mu runganwe mu gihe abayeho mu gihe kimwe n'abandi bahanuzi nka Amosi na Hozeya, bose babayeho mu kinjana c'umunani imbere y'uko Yezu avuka. We yakoze ubutumwa bwiwe abukorera mu bwami bwa Yuda, hanyuma mu bwami bwa Yuda nabwo bukaba ari bwo bwasigaye igihe ubwami bwa Isirayeli bwari buvanze gusambuka. Ubwami bwa Yuda bwa Samariya nabwo bwasambutse mu mwaka w'amajana 722. Izaya akaba yarabibonye bisambuka nk'uko nyene yari yabiburiye abahanuzi, yabiburiye abandi bami. Izaya rero turabona ko ubutumwa bwiwe bwari bushimikiye ku guhanura abami. Yarahanuye abami batandukanye. Mu mwaka w'amajana 734 yahanura umwami Akazi. Mu mwaka w'amajana 701 naho yahanura Ezekiyasi ariwe umuhungu wa Akazi yari yamusubiriye. Nta bintu byinshi tuzi ku buzima bwiwe, kiretse ko tuzi ko ashobora kuba yarabaye nk'umusaseredoti mu w'abahereza inkuka, kubera ko yariko aravuga ibintu by'igisengero usanga bivuga nk'ubizi nk'uwabikoze. Ariko ntituzi n'ingene yarangije ubuzima bwiwe. Gusa mu mwaka w'amajana 701 igihe umwami Senakeribu yaza gutera Yerusalemu, ntidusubira kubona ubuzima bw'ingene yabandanije ubutumwa bwiwe. Gusa mu mayagwa y'Abayahudi bavuga ko yoba yishwe n'umwami Manase, ariko nta vyemeza vyanditse dufise, n'amayagwa nyene yadushikiriye uko nyene. Izaya kandi ni umwe mu bahanuzi batwereka ko yarose abigishwa. Mu busanzwe abahanuzi benshi bakora bikorana, ariko Izaya baratwereka ko yari afise abigishwa bamugendanira, bamwumviriza kugira ngo bashobore no gukwiza nabo nyene ubutumwa bwabo. Ivyo navyo turabibona mu kigabane c'8 akarongo ka 16. Mu butumwa bwiwe Izaya ntiyahengeshanya guhanura abantu, yereka yuko imperezo bahereza zidahindura ubuzima bwabo, ahubwo yuko baguma bakora ibintu bidakuye no gushaka kw'Imana. Mu vyo yavuga kandi cane cane muri politike, yemeza ko abantu bo muri Yuda, ubwami bwa Yuda igihugu c'Imana, bogira amasezerano n'ibindi bihugu, kubera ko yarazi baramutse bagize amasezerano n'ivyo bindi bihugu acabamwo kwiga imigenzo yabo. Imigenzo yabo ya mbere nayo batashima kwiga kwari kujanye no gusenga ibimana vyinshi no gusenga iyindi mana atari Imana ya Isirayeli. Ico gituma n'igihe abami baba bariko barashaka guhendahendwa n'abandi ngo bagire amasezerano yo kugwaniriza hamwe abandi basi babo, Izaya yaguma avuga ati muragabe, kuko amasezerano ntazohera gutyo gusa, mu nyuma niho hazova yuko muhava musanga mwakurikiye imana zabo canke mugakurikiza imigenzo yabo. Ico gituma kandi yatahengeshanya kuvuga yuko ibicumuro vy'abantu, ibicumuro vy'igihugu arivyo bizotuma n'igihugu nico gihugu isambuka, ariko agashimikira ko Imana itazoheba igihugu cabo gihirire gitikire. Yaguma ashimikira ko hariho agasigarira kazobandanya itoranwa Imana yagize n'igihugu cayo. Izaya rero turumva ko ubutumwa bwiwe butari bworoshe, kubera ko yabukoze mu gihe Yuda yari igiramiwe, yabukoze mu gihe n'abavukanye, kuko Isirayeli na Yuda baravukana, ariko ico gihe urumva ko na Isirayeli yari kiragerageza kugomba kugwanya Yuda bishimikije na Siriya kugira ngo bashobore kumva ko bobagwaniriza hamwe. Ico gihe rero uwo muhanuzi yarahamagariwe kwereka abami, cane cane abami, kugira ngo babe aribo baje imbere mu kwizera Imana nk'uko yabihanuye haba kuri Akazi no kuri Ezekiyasi. Tuzobandanya mu ndwiza tubabwira ibindi bijanye n'igitabo c'umuhanuzi Izaya, kubera ko ari n'igitabo kinini, harimo n'ibintu byinshi cyane ku bijanye n'uwanditse ico gitabo. Turi kumwe, mubandanye musoma muryoherwa igitabo c'umuhanuzi Izaya n'ibitabo by'abahanuzi bose. Murakoze.